Imana itugire neza neduteye iteka kuba ngaha n'ubuntu bw'Imana. Amazina mwayumvise, hama intasho baraza kuzivuga mu nyuma izo kwishengero, izo mira nazo mfise bivanye nuko ngira ngo ntibari hafi, nico gituma tantasho fise. Dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana niryo cyane cyane ryatuzanye. Dushima Imana cyane gose mu majambo tumaze kumva, amajambo yubatse imitima, yubatse ubugingo bwacu. Turaye muri Yesaya 54. Yesaya 54 turasoma ku murongo wa 11 n'amajambo ari mu ndirimbo turirimba muri kanyami ya gatatu. Ndayibaza ko mwahageze ku murongo wa 11. Avuga ngo ewe uhahazwa ukazungagizwa niki n'inkubi y'umuyaga canke umuyaga w'igihuhusi, ntugire ikikuremesha. Nzokubakisha amabuye yitwa simaragido, umushinge wawe nzobakisha ayitwa ngo iki? Ayitwa safiro. Ni amajambo y'Imana numva twavugana ko ano masaha. Ndagomba yuko tuvugana ku ijambo, amajambo cyane cyane ku bantu barimwo bazungazungishwa n'umuyaga w'igihuhusi. Umuyaga w'igihuhusi, iyo turi mu rugendo turimwo twerekeza mu ijuru, twerekeza i Siyoni, mu isi bigaragaza bari byinshi mu buryo butandukanye, kandi birumvikana tuba mu isi ibibazo, isi y'amageragezwa, isi irimwo ibibazo biremera umukristo, umuntu w'Imana. Rimwe rimwe mw'ivyo bibazo nonge barakira agakiza, twarizeye ivy'ubwami bw'Imana, bivanye n'ibibazo, bivanye n'amageragezwa bacamwo, bamwe bakabivamwo. Harabo twatanguranye benshi ngabone rugendo, ariko kubwo ino miyaga canke inkubi y'umuyaga yabateye bari mu rugendo, bamwe babivuyemwo, abandi basubira inyuma. Hari abivuyemwo baragaruka, hari n'abivuyemwo kandi ntibagaruka. Natwe turi mu rugendo nyene duhura n'iyo miyaga, izo nkubi z'imiyaga, ayo mageragezwa. Rero umukristo ahuye n'ayo mageragezwa abyifatamwo gute? Nibaza neza yuko twese aho dukoraniye ngaha, zino nkubi z'imiyaga, ano mageragezwa, umuntu wese ariko ariyumvira neza, arafise igeragezwa canke inkubi y'umuyaga canke umuyaga w'igihuhusi arimwo ahura nawo muri rugendo. Rero ndagomba ko tuvugana inkubi y'umuyaga ubwoko bune. Tuje dusenga Imana. Uza kwiyumvira nawe ati mbega nanje ndiko ngwana n'inkubi z'umuyaga zimeze gute? Iyo miyaga y'ibihuhusi iva hirya no hino, ndi mu bwato ngenda, ubwato buzungazunga, nkacika intege, mbega no byifatamwo gute? Hariho inkubi y'umuyaga ushobora gushikira umuntu canke amageragezwa kanaka ashikira umuntu, ashikira umukristo, bikamwiturako canke bikamugwako ataruhara na rumwe yabigizemwo. birashika
ugasanga nimba warubatse inzu hagatera amageragezwa cyangwa umuyaga, iyo nzu ikagwa hasi, ugasanga waragize ikibazo, wabyaye umwana, uwo mwana akaca avuka afise ikibazo, ukagira igeragezwa rikomeye cyane rwose. Twarumvise ku munsi w'ejo umumama naho yashinze intahe avuga umugabo wiwe ingene ari ku moto arimo agenda agira accident. Amaze kugira accident, twabonye neza yuko uko kuguru kwiwe basi kuguca habaye gutabagwa n'Imana. Iryo nigeragezwa riza utarigizemo uruhara ryo nyene ryizana. Amagerageza aza ku muntu yizana nyene ubwayo, bivanye amageragezwa karemano mwino si tubayemwo. Ugasanga wavutse ufise ingwara ya cancer, ugasanga wavutse ufise ikibazo gikomeye. Iryo nigeragezwa riza kuri wewe ukirika kubuza amahoro. Iryo geragezwa rije kuri wewe rero, mbega vyifatamwo gute? Ni ibintu vyaje utabizi, ni ibintu byakwituyeko, bisa kufata umwanya ugasenga Imana ko twavyumvise ku munsi w'ejo. Ujya muntu agiye mwakijya kibazo gikomeye, arasenga Imana, aringinga Imana, arisonzesha, Imana iramutabara, umushinga ntahe wiwe ukuguru ntibaguca. Iryo nigeragezwa rya mbere, canke inkubi y'umuyaga yitura ku muntu w'umukristo, umuntu w'Imana. Ico kibazo wacisanzemwo utagizemwo uruhara, bisa gusenga Imana ugatabaza ijuru, Imana yagutabara. Ikindi gikurikira, iyi ni inkubi y'umuyaga canke yandi mageragezwa aza ashika ku muntu ari muri rugendo. Hari amageragezwa aza bivanye n'amahitamwo y'umuntu. Hari abakristo canke abantu b'Imana bihitamwo nabi, bakaguhanura ati bino bireke, genda uku nawe ukavyihatiramwo, ukabigiramwo inguvu n'ubushobozi, ugasanga waguye mwigeragezwa rikomeye. Nk'uko Imana yabwiye Abisirayeli bahitamwo nabi, imisi yose bahisemwo nabi, bahura n'ivyago, abasi babo bakabagira nabi. Hari abakristo bahisemwo nabi, bari mu mageragezwa akomeye mw'uno mwanya no kwino saha, bariko bagwana n'ibigeragezo bikomeye bivanye n'uko bahisemwo nabi. Bisa ko umuntu mwene uwo rero wahisemwo nabi, ugasanga uri mu bibazo n'amageragezwa mabi, baraguhanuye ati wewe mukobwa wogerageza ukihangana, ujya muntu kanaka nuje kubakana nawe afise ibibazo ibi n'ibi, nawe wavyihatiyemwo uvyisangamwo kuno munsi ufise amageragezwa akomeye hajya mu rugo. Iryo geragezwa uvyitwara mu gute? Wobigenza gute? Waravyihanye, Imana irakubabariye, bisa gusenga Imana kugira Imana ikwiyereke, Imana ibane nawe. Amahitamwo wisemwo nabi, uhura n'ibigeragezo bikomeye, bisa ko umuntu w'Imana, umukristo, niko akora icyo bita shwa, guhitamwo usenga Imana kugira ngo ntuhure n'ibigeragezo bikomeye imbere zawe, ntuhure n'amageragezwa akomeye kugira ngo bikugwishe, bigusubize inyuma. Iryo nindi rigeragezwa rindi rishobora gushikira umukristo, umuntu yamenye Imana. Irindi rigeragezwa rindi bw'amageragezwa yandi, ni amageragezwa aza uri mw'isi, ugasanga ahantu ubaye, ahantu ukorera, canke ukuri wisanze mu kibazo utazi ngene caje, abo ico kibazo wagifatiwe canke wagitewe naragukurira canke abavyeyi bawe. Dufatire nk'umwana, ugasanga uri umwana wavutse usanga ugwaye, iyo ngwara ugwaye, izo ngwara ugwaye ugasanga zitewe n'abavyeyi, ugasanga ukuze uri mu mageragezwa n'ibibazo bikomeye, ugasanga ufise ingwara zidakira bivanye n'uko abavyeyi bawe bazikwanduje. Ugasanga ikiri naco, ugasanga bafata ingingo bari hejuru zawe, bamuriko bagukandamiza, bamarimo baguteza ibibazo. Dufate nimba uri umukozi wa leta, cyangwa umufonctionnaire, hari igihe bishika ugakora akazi mwivanye n'abakuganza bari hejuru, ugasanga ivyo ukora vyose babibona nk'ubusa, kugeza naho
bakurevoka hejuru ugasanga umushahara barawukatiye barakwirukanye mu kazi n'ibigeragezo bivana nuko abari hejuru bagukandamiza ugasanga uri mu buja bwabo ukaba mu mageragezwa iminsi yose ndabigenza gute abantwara barangiye umutima baramahaza ntako ntakora ugasanga uri mu iryo geragezwa iminsi yose bisa kusenga Imana ukinginga Imana yo mwijuru kugira ngo iryo geragezwa kana kurimo kugira ngo bigende neza Imana igutabara bisa gukomera mu kwizera bisa kusengera muri mwemu kugira habe gutabarwa n'Imana arindi geragezwa rindi nishikira abakristo umuntu w'Imana n'ibigeragezo umuntu ategwa n'Imana Imana nyene ubwayo ikazana igeragezwa kanaka kuri wewe bivanye n'uko umeze nuko Imana yakuremye yaraguhamagaye wanka kumva kugira ngo uce bugufi Imana ikaguteza igeragezwa rikomeye kugira umutima wawe wicuritse wagiye mu vyaha kugira ngo ugaruke uveyo umugabo umwe yari umugabo w'umutunzi afise amahera menshi yigeze kuba ari umuntu w'Imana yigeze kwakorera Imana mu buryo bukomeye afise hama rero haragera igihe atunga amafaranga menshi ubona amafaranga rimwe hari igihe utayajeze neza iyo umaze gutunga kesha guteza ikibazo kaguteza amanyama kaguteza ubwibone kaguteza kwishira hejuru mbere gushika n'ivy'Imana ubiheba uyu mugabo nawe rero yigeze kuba akorera Imana yaramuhamagaye mu nyuma akora amafaranga n'ubutunzi abivamwo amaze kubivamwo Imana namitegereza iravuga ati sinzoguheba yari afise umuryango iburaya umudamu we n'abana hama rero apanga igihe kimwe gukora vacances iburaya mu muryango iwe agiye n'indege akigira ku kibuga c'indege Imana imuteza ingwara ikomeye kwico kibuga c'indege baciye mutwara ku bitaro byari bihegereye mw'ivyo bitaro yamaze amezi 3 kushika na telefona aravuga ati burya jewe rero nari nje muri vacances nje kubaramutsa kugira ngo tunezerwe ko ngeze kwiba c'indege naho n'ivyago bikomeye naragoye ingwara yagiturumbuka umugore n'abana bacabaza kumugwaza yamezi 3 yose yari kubara muri vacances ari iburaya yamaze n'ivyo bitaro abana mugwaje gushika naharemba agera ku mfiro ariko mugaye Imana iramwiyereka mwico gihe yaragwaye Imana iramwihishurira mubwira amabanga menshi ibintu bikomeye Imana ibusa ibihe birebire yabanye nayo ingene yasenga kera ingene afise umuhamagaro ukomeye ukorera Imana hirya no hino ariko asubira inyuma atumusaraba agaruka mw'isi ati vyizegwa Imana imaze kumuyereka amaze gukanguka asaba imbabazi arihana abati Imana mu vy'ukuri ndakubonye uranyiyeretse ibihe nagendeye mu vy'ukunezeza minosi naragutaye nsubira inyuma ndagarutse kuri wewe nk'amana w'icangazi ndaje unyakire Mana ico giho mu vyeyi Imana yamugiriye imbabazi abana n'umugore basezeraniye ngaho ntiyageze muhiri wabo iyo baba za yamezi 3 yari kumarayo yacagaruka i Burundi acaje imbere y'Imana baramusengera asaba imbabazi abo mu Kristo mwiza gushikana baracabandanya nemageragezwa atera umuntu w'Imana kugira ngo ace bugufi yihane afata umurongo mwiza n'amajambo y'Imana birashika nawe ugasanga ari intambara uri kuragwana n'ibigeragezo kana kurimo wirabe nawe ati mbega jewe nanje mwendo bigeragezo niko ndacamwo niko ndagwana gute niwumva nawe hari intege nkufise nibazo kana kuri kuracamwo n'ivyo waciyemwo hirya no hino numva usirwa umutima uze gusaba Imana imbabazi Imana yagugira imbabazi nk'umugabo yarihanye aca bugufi asubira ku Mana Imana iramugira imbabazi n'amajambo y'Imana Yesu abahezagire mwese Kristo Yesu turagushimiye cyane wakoze kutuzigama wakoze kubana natwe shishikara w'igishengero ryawe no rihamagaye kandi wari bambiwe tuzentwize mize na Yesu umwami wacu amen.